kulu kutata matetele iyatakia akeza Yesa Yvan nacho na ikibazo nabajije vuna ishari niyahe iryoshe kuri Yvan vum na ishari indirimbo iryoshe cyane ni vum urakoze mama zima sabano sikia ako ni kanani kamwisha nka Brarudi niyaza indondera je koresha umwanya nzogenda no kubuntu kandi jewe ndiko ndabivuga vraiment imyaka tuko turakora tuko turacumukura cyane ni mutwibuke basi na limiter basi na limiter batugayiki je ndiko ndaraba ibiteramo biriko biraba mu Burundi gasanga umuririmbyi wo ngaho mu Rwanda ahantu udashobora kugira n'amasaha 3 bariko bamuha amamiliyoni n'ayandi ba Big Fizo bariko barakora na ba Regent ba Sadbi ndazikura kurikirana ibiganiro urakurikirana ibiganiro byanje urakurikirana amajwi yacu vraiment respect my brother ariko arakora cyane indirimbo ishari ilikwira futa mu gisagara cha Bujumbura mu gihugu cy'Uburundi ayafuta vu irifuni ngoya kwanza vu ayifuni ngomdana mabifi yake zdana Sadbi reka mane mvuge Sadbi hama vu mucurimba za munyo sivyo iva mu buzima bwiwe afite umusheri koma bimeze gute oui je suis en couple yeah Bon, Yvan n'umuntu yemera muramuzi ko Yvan atajya umunwa question TikTok murazi ko Yvan umuntu yemera Yvan musheri we yitwa ngwiki bahuriye uri kuragaragara cyane mu bikorwa bya WAKA LIGHT TV ndetse ukongera ukagaragara cyane mu bikorwa bya TV novuga neza yuko yitwa Dramvo TV ni nayo TV wambaye isapu se umwambaro wayo Yvan bon ikibazo canje kigana ha Yvan na WAKA LIGHT TV baravyemeranye ivyo bintu Yvan arafise uburenganzira bwo gukorera indi TV ndetse n'iyindi TV n'indi TV mu gihe twebwe tuzi neza yuko tugikora muri WAKA atanu ububasha wari ufise bwo gukora n'ikiganiro ku yindi TV udasavye uruhusha kutavugana ni soko y'amazimwe raba muyage mushirugiri ibyo mukora jambo ririca ritishe naho rigakiza vugana ikiyago n'ikindi thank you Yes Koreshumwanya media muri bon muri fresh this is Yvan mutima w'u Burundi umusore wa Akes Dan this is niko mvuga this is rero bakunze Koreshumwanya media Yvan sijya mbere dukoranye mwaramubonye incuro ya mbere n'incuro kabiri muzomubona n'incuro gatatu muzomubona kuko turi generation imwe kandi turazinanye turakundana n'umujama n'umugenzi turi inshuti rero nasubiye kandi kumubagarukanira kandi nkuko vyama araberewe cyane Yvan unapendeza mzee asante sana umeze neza ariko ameze good Yvan ndiko ndakuraba mu maso menguri yambitse ndetse no maboko mengo hari amavuto rawisiga Yvan yambitse bon cyamena mbere umenye ko kwiyambiza ari garama papa mushobora kwiyambiza atari garama so Yvan yambiza man na kabiri keza tuka amafaranga tu kariko karada unaona man sio pole nakwambia ani gitia hapo na kama ni problem sana nishinda kadogo kuri ega je ndirabura bukebuke ego Yvan abari ko baradukurikirana baramuzi Yvan mu biganiro bamumazi ku ma TV online mu bimenyesha makuru ariko Yvan hari ukuntu batamuzi sinzi ko ba warigeze gusigura Yvan wariwe ariko je nganshaka dutangurane Yvan n'umuntu ki Yvan ninde bon Yvan n'umumenyesha makuru Yvan n'umumenyesha makuru Yvan n'umumenyesha makuru umumenyesha makuru kandi Yvan n'umukinyi wa mareresi uyahinge gato Yvan uri umumenyesha makuru tumenyesha makuru none we na definition umumenyesha makuru niyi none we navyo wemera tubande tuje kuri we navyo wemera ko ndumenyesha makuru bon jewe kuri jewe dukora umwuga umwe ariko sinemera ko ndumumenyesha makuru Yvan ikiye kintu gituma yemera ko umumenyesha makuru ikintu ca mbere gituma niyemera yuko ndumumenyesha makuru jewe sindi caduka muri no mwuga uyu mwuga ndawukora kubera ko nawigishijwe kandi kubera ko mfise n'impamya bushobozi inyemerera gukora ubunyamakuru muri East African Community niwa bushaka ku kwerekana yuko ari ukuri umbwire ndaguhe privé de participation à la formation des journalistes uyishire mu kiganiro babibone rero je sindi caduka muri kino ego Yvan kugize kuri no sarafise base y'umumenyesha makuru
ya carte yo muri sense arayifise apana baje gusa ndiko ndabwira mfise urupapuro rw'umutsindo ntahawe n'umurundi cyangwa ntahawe n'umunyafrika nahawe n'umuzungu yanyigishije kandi jewe mfise experience mazokora kuri radio zirenga 2-3 iradiyo bon rero kubato babibuka neza izo radio zo bari Nyabakifa yakoreye bon narabivuze cyane j'étais en RDC narakoreye kuri radio Ngoma ya Amani abankurikirana ni benshi bari kote Bubembe ahantu bitwa Ibaraka narakoreye kuri radio Voix de Jeunes bon nizo muri Kongo ariko nizikurikiranwa na bose parce que Musamaria ndibuka yuko izo radio kwiko izo radio yigeze kudakaza turamuha ibiganiro muri Kongo Baraka ba Loliro barakubise concert yari yaza Baraka kandi izo radio zikaba support ya rero Jesse ndicaduka vraiment muri no mu uko biri kose irevre ndashobora kuba ntazwi nkuko we uzwi ndashobora kuba ataho ndigeza uko mu Burundi babona yuko uri umunyamuga mu gihe ufise amafaranga cyangwa mu gihe ubaye mu buzima abantu bose bavuga ati wow that is good